Ku mazina nitwa Munezero Robert, hama izina ry'umwuga ni Robert Art. Robert Art dukora umwuga wo kujisha ibitako cyane cyane bimenyereye ku batimbo, tukajisha n'ama bracelet mu marangi y'u Burundi, eka n'ibindi byinshi bitandukanye turabikora mu budede. Novuga yuko ari ingabirano kuko kungene byaje nanje byarasize ubwenge kweri. Novuga ko ari ingabirano navukanye. Uwo mugana wo tanguye 2013, hanyuma kora ico gihe nari kwishuri. Ico gihe nari kwishuri sinaronka umwanya munini wo gukora. Mugabo aho amashuri ndagabanije muri 2021 niho naciye subira kuvyura ingabirano nari ifise gushika n'ubu ndacabadanye. Novuga yuko ubu ngora ndi jenyene, ariko hariho abandi dukorana iyo ndose nka commande nyinshi bisaba ko ndabaha ko nabo bagakora, mugabo bo baracari ku ntebe y'ishuri, mugabo iyo ndose commande ndabaha nabo bagakora kugira ngo rutuntu dutandukanye nk'utu ndiyumvira ngaraba aho abandi ba artiste bageze mu byo bako barakora, nkaca niyumvira nanje gukora nisunze ivyo bako bo bakora, nkaca niyumvira nanje iyindi model nokora ku buryo isa neza. Igitako ku munsi noshobora gukora ikico ku mutwe nkagiheza, ikico ku mutwe nokimara cyose nkagiheza, hama aya ma bracelet y'u Burundi ndakora nka 2 ku munsi, ndakora 2 ku munsi. Tutwotwo ndatunyarutse cyane kuko mbasanzwe fise utugoma, ni juste gusa gukora shirako imigozi. Abantu barahurumbira cyane, naramaze kugwiza clientele ahantu hatandukanye. Ubu hari abanzi ku buryo baronse nka commande cyangwa umuntu yifuza akantu k'akadede batawundi barondera jeje nyene. Novuga yuko ari nambwe ishimishije. Gura kimaze muri kazoza n'ubu honyene aho mvugira ndamaze kubona yuko hari ico byamfashije n'ubu bikimfasha no muri kazoza, kandi ndizeye Imana yuko bizogenda neza. Ndavye aho ngeze, aho natangure naho ngeze ubu, ico nishimira nuko clientele yanje yaraduze buhoro buhoro bivanye no kumwe nakora ico gihe. Mugabo nakora shira ku mastati abantu bamenyereye bafise ama telefone gutyo na gutyo biranyungukira gushika naho ubundi mwishira hamwe ry'abanyamyuga bifasha kumenyekanisha ibintu biciye mu mahanisha gurisha. Cyo shira hamwe ndimwo ni Ajamape Burundi, ifasha ugwaruka mu kubereka amasoko y'ivyo bakora. Oya, novuga yuko atabo banciye intege, ahubwo barama courage kugira nkore cyane. Ihangiro office nuko turavye mu bikogwa cyane ubudede burimwo, mu bugugwa cyane ubudede burimwo. Ndafise ihangiro yuko nko mu myaka 3 canke 4 iri imbere Robert Art yo bari entreprise ikomeye ku buryo bajya abantu bose barabifuza ibintu by'ubudede atahandi bo bironderera kuri Robert Art gusa. Turaraba cyane cyane ku ma produit ava nko muri Kenya, Tanzania, aho niho twibaza cyane. Turaraba aho bageze naho tugagerageza gucreate ku buryo ibintu biza bisa neza. Inama duhura nazo ni cyane cyane ku bikoresho dukoresha ivyo twita ubudede. Ubudede hari igihe bitugora kuburonka, nubwo turonse tugasanga ni turonse ubwo twifuza ku buryo kuza busa neza cyane, kuko buratandukanye ari amakarita atandukanye. Nk'ubudede abo muri Kenya bakoresha sico kimwe natwe ubwo dukoresha. Abarundi twogerageza tugakunda ivyacu, ivyahinguriwe n'abarundi bagenzi bacu mu kubiteza imbere. Na kare uwambaye igihugu aba yerekana ishusho nziza, iyo ajya hose baravuga tujya n'umurundi mugenzi wayo, akaduza idarapo no mu mahanga. Ivyo bidufashije cyane. Ego kuri abo gwaruka batarajijuka, ico no basaba nuko icambere bo kwijukira imyuga. Na kare uwuza umwuga abaronsa akazi, bareke kwishinga ibintu vy'amarigara cyane cyane, begera ujya muntu abona yuko afise impano, yiteza imbere agateza imbere abandi, gutyo nabo bogira ico bashitseko.
Amahanishagurisha aradufasha ikintu kinini cyane, aratuma tumenyekana, twongereza visibility y'abantu barabatubona, akanadufasha gusohora ivyo tuba twarakoze mu kubisangiza abakiriya bacu. Eka amahanishagurisha aratwerekana akadushira ku yindi niveau, ku buryo umuntu hari abo uwundi akuronka biciye mu mahanishagurisha yakubonye. Ico nosaba leta nuko yofata mu mugongo abanyamwuga bakora ibintu bitandukanye mu kubateza imbere, eka no mu guhayanisha ibintu bakoresha, no mu masabukuru akunda kuba haze y'igihugu bagerageze gufasha burya gwaruka gushobora kujamo muri abo mahanishagurisha, gutyo bagateza imbere igihugu, eka nabo nyene bakiteza imbere. Uwokenera Hobert Art yo musanga kuri Facebook, izina niryo nyene Hobert Art. Ndakoresha na page kuri Facebook, izina niryo nyene Hobert Art, na Instagram ndayikoresha, izina ni Munezero Robert. Hamana ni nimero za WhatsApp ndazifise, ni 77 47 85 09. Ikibanza nkoreramwo ni muri Musée Vivant, niho yonorera. Yego murakoze, namwe Imana ibahezagire.